nitwa Yamuremye Jean Claude, nkaba ndongoye ishirahamwe ryo gucunga abantu n'ibintu bitwa KOMONDOR SECURITY GUARD. Buri rimwe mu kwezi turakoranya abo turongoye kugira ngo tuganire nivyo twita mu kirimi c'ikinofunofu causerie morale. Nivyo rero twari turimwo rimwe mu kwezi turabonana n'aba agent de sécurité, abo benshi bita abasiti, tukavugana bakatubwira ibibazo bafise kugira ngo ukundi kwezi gukurikira baze bagukore hari utubazo dukeyi, kuko urazi ahantu hakorerwa akazi hama hariho utubazo, ariko abatwara abakoresha bagerageza ko ivyo bibazo atavyohaba. KCG ni KOMONDOR SECURITY GUARD, ni ishirahamwe nk'uko nabivuze ryo gucunga abantu n'ibintu. Uyu munsi tukorera mu ntara nka zose, yaba ngahi Bujumbura canke ruguru. Icambere twohera kuko ngene KSG yavutse. Imvo yo kuvuka ni ukubera ko bavyaye KSG, ni ukuvuga abatumye KSG ibaho n'abantu bafise experience zitandukanye z'amasosiyete de gardiennage, ni ukuvuga aya mashirahamwe yo gucunga abantu n'ibintu atandukanye. Harimwo abakoze muri Gadaod, hariho n'abakoze mu yandi masosiyete baciye baja hamwe. Bisigura ko ivyo no kwita amadefa yandi ma entreprise de sécurité de gardiennage barayazi kugeza uyu munsi. Niyo mpamvu twaroye hamwe kugira ngo turabe yuko vya bibazo yandi masosiyete afise, ayandi mashirahamwe afise, twogerageza kubikuraho, kuko umwe afise ico no kwita ubuhinga yakuye mw'ishirahamwe runaka, undi akagira ubuhinga yakuye mw'ishirahamwe runaka, arazi ibibazo muri rishirahamwe bafise, undi akamenya ibibazo bafise bari bafise mw'ishirahamwe wabo. Tuca turaja hamwe turagira uwo mugambi wo gushinga ishirahamwe ryo gucungera abantu n'ibintu. Iryo shirahamwe intumbero ya mbere yo kurishingwa kwari kugira ngo duhe akazi ugwaruka. Uyu munsi mu Burundi abantu ntibarashira mu mutwe neza akamaro ko gukingira ibintu vyabo. Iyo bumvise aya mashirahamwe yo gucungera ibintu, abenshi ntibabitegera ivyo ari vyo. Tout d'abord ni assurance. Abenshi ntibazi ko ari assurance, bazi yuko ari nko kuzana umuzamu. Itandukaniro riri hagati yo gukoresha umuzamu no gukoresha umusiti canke umu agent de sécurité nuko iyo bakwivye ukoresha ishirahamwe iri ryo gucungera abantu n'ibintu, baragusubiza ivyawe. Ni nkuko uba wagize assurance y'amabyen yawe canke y'ibintu vyawe. Ariko umuzamu bamwivye, muraja mu bucamanza, hanyuma ubucamanza bugaca imanza bukarungika uwo muntu mugasho. Ni ukuvuga ntaco buba bungutse. Ikindi nomenyesha n'icuko aya mashirahamwe yo gucunga ibintu n'abantu, uko nabivuze aragira son qu'on appelle réassurance. Iyo tuvuze réassurance ni ukuvuga guhiga uwundi muntu akwishingira. Nk'ubishirahamwe barashobora kwitwarana nk'ibintu biciye nk'imiliyoni nk'amajana 5. Muri ico gihe, kubera ko ishirahamwe itaba rifise bwa buryo bukwiye bwo rice ririha wa muntu, rica ryikora kuri rya shirahamwe, naryo ryari bigiriye assurance kugira ngo ice ishumbusha uwibwe. Ministere itwagwamwo ibi vy'abasiti yama yagirishije amanama. Nibaza yuko no muri ivyo harimo ivyo twari twafatiyemwo kwihangira. Ubwa mbere amashirahamwe menshi yo gucunga abantu n'ibintu hari ikibazo c'uko bahemba abakozi bateba. Ico iwacu n'ikibaho, kuko twatebeje guhemba abakozi ni itariki imwe, ntitwigera tubarenza kubahemba itariki imwe. Bisigura yuko iyo umukozi ahimbariwe n'abamukoresha canke bamuhereza ivyo akeneye vyose, ahakora acakora neza. Mu gihe naho abafitanye ikibazo n'abamukoresha, urumva yuko nubwo aba ariko arakora adakora neza. Ico nico kibazo ca mbere. Ibindi bibazo vyinshi amasosiyete arabisangiye, ariko twebwe nk'abantu bashasha vyose turiko tubishira ku murongo 100%, kuko hari ivyo ministere idusaba ibijanye n'amamitualité, ibijanye na INSS, ariko nkatwe ivyo bintu vyose biratonze, ibijanye n'amakontra
twebwe utanga uyu munsi ejo baca bagushikiriza kontra kugira ngo tugerageze kuguma turiko dushitsa akamo umushikiranganji yateye amasosiyete ndo gardiennage